Abakunzi b'itororokanizo ry'amakuru Lomanda kaze mu kiganiro ayagezweho uno musi tuvuga ibijanye n'amatati avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo matati mbere akaba atuma haba umutekano muke, intambara z'urutavanako. Ayo matati ariko mbere akaba atuma n'akarere katagira umutekano. Mukaba muzi ko abatari bake murazi ko kiretse umugwi M23 witwaje ibigwanisho urwanya leta ya Kongo, aho muri Kongo hariho n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iva mu bihugu bitandukanye. Aha twovuga nka ADF yo igwanya leta ya Uganda, FDLR igwanya leta y'u Rwanda, hamwe na Red Tabara igwanya leta y'u Burundi. Abatari bake mukaba muzi kandi ko aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari imigwi myinshi, mbere amashirahamwe atandukanye akavuga ko irenga 120 imigwi yitwaje ibigwanisho. Uno musi rero tuvugana cane cane ibijanye n'umuti wotogwa, umuturama woshobora gutuma akarere gatekana. Arico gituma twatumiye muri iki kiganiro Nestor Bidadanure, umuhinga mu bijanye no gutatura amatati. Nestor Bidadanure mbere akaba ari n'umwanditsi. Bimwe mu vyo yanditse hakaba hariho nk'icitwa Memoire d'avenir. Hanyuma yarashoboye no kwandika N'éteignez pas la lumière. Kaze Nestor Bidadanure mu kiganiro. Ndabaramukije Emile hamwe n'abatwumviriza bose, hanyuma nkaba ndabashimiye ku butumire bwanyu. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro rero nk'uko twabivuze, tuza gushimikira ku bijyanye n'umuti wotuma akarere kagira amahoro n'ituze. Murazi ko intambara n'ubu zibandanya hagati ya M23, umugwi witwaje ibigwanisho urwanya leta ya Kongo, hamwe uri kumwe n'abawushigikiye. Ku rundi ruhande hakaba hari leta ya Kongo nyene iri kumwe nayo nyene n'abayishigikiye. Intambara zikaba zibandanya, ariko n'ibiganiro navyo bikaba vyaragwiriye. Muribuka ko hari ibiheruka kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Kongo. Hariho n'ibindi vyabereye i Doha mu gihugu ca Qatar hagati ya M23 na leta ya Kongo. Mbega mwebwe ko musanzwe mwaranonosoye ibijyanye no gutatura amatati, mubona ivyo biganiro hari ico bizoshikako? Yego cyane, murakoze. Ibiganiro birabandanya hagati y'umuhari M23 na leta ya Kinshasa, nk'uko mwabivuze, muri Qatar, Doha, hamwe na Washington muri Amerika, tutibagiye na Afrique du Sud, Johannesburg. Ivyo biruko mu gihe eh, hibonekeza ibibazo ku rubuga byo gushyira mu ngiro mu masezerano yashyizweko urukumu na M23 hamwe na guverinoma ya Kinshasa itariki 19 z'ukwezi kw'indwi. Muri ayo masezerano eh, ayo masezerano mu by'ukuri yari ashimikiye ku bintu nka bine nyamukuru. Icya mbere cyari uguhagarika ingwano ku rubuga hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo n'abasirikare b'umugwi AFC M23. Icya kabiri bari bumvikanye cyari gushyiraho umugwi cyangwa amashyirahamwe raba yuko ayo masezerano ashyirwa mu ngiro.
hanyuma ivyabwirizwa gukorwa na MONUSCO na CICR hamwe eh, na n'abaserukira Union Africaine. Eh, ica gatatu bumvikanye, ico ni ikintu cari kigwaje inshinga cane abagwanyi ba M23, vyari kurekura abanywanyi uwo muhari eh, bagera amajana indwi bafunzwe na leta ya Kinshasa. Ivyo bakaba barabisavye ko bi- bikozwe vyoba ari ikimenyetso y'uko leta ya Kinshasa irondera ko ibiganiro bibandanya koko, vyari gutuma haba icuka ciza, ibiganiro bikabandanya. Hama ica kane ni uko leta ya Kinshasa nayo yasaba yuko inzego zayo zosubira ku rubuga, ni ukuvuga ahantu hafashwe habogowe na M23. Ivyo rero iyo ah, turavye uko ibintu vyifashe, twovuga ko hakiri intambamyi yuko bishyirwa mu ngiro. Eh, mu by'ukuri ibyo bari bumvikanye iyo bishyirwa mu ngiro byari guca bituma ibiganiro bibandanya. Ni ukuvuga hari ibiganiro doha byari kubandanya itariki umunani z'ukwezi k'umunani, hanyuma abahuza bizera yuko itariki cumi n'umunani z'uko kwezi nyene k'umunani hosozera ibyo biganiro hakaba amasezerano ya nyuma akomeye. Ariko rero hari intambamyi yatumye ivyo bidakorwa. Intambamyi ya mbere ni uko AFC M23 na leta ya Kinshasa ntibasoma kumwe ayo masezerano. Ikintu ca mbere, leta ya Kinshasa yibaza yuko yasaba yuko AFC yova aho iri ubu, eh, hagasubira inzego za leta n'abasirikare ba leta, M23 ikahava. M23 nayo ikavuga iti inzego za leta administration zirashobora kuza, mugabo abasirikare n'abapolisi ba leta ntibagaruka, ntituvyemera, ntibiri mu masezerano. Iyo ni intambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri ni uko eh, kubera ata cizere gihari hagati y'izo mpande zibiri, hari kuva basinya ayo masezerano itariki cumi n'icenda z'ukwezi kw'indwi, eh, haciye haheze iminsi ibiri izindi ngwano. Naho rero urugero rw'ingwano rwagabanutse mu by'ukuri, tugereranije hamwe n'imbere y'amasezerano, ariko gutana mu mitwe byarabandanije. Eh, mu byo twakurikiranye twabonye ko eh, ibyo byo gutana mu mutwe byabandanije muri Kivu zose zibiri, hanyuma ahantu hagera duharuye byabaye ahantu hashika nka 29. Ico n'ikindi kibazo gihari gikomeye. Intambamyi ya gatatu ni ivyo byo kumvikana byo kurekura abanywanyi ba M23. Leta ya Kinshasa ntiyabishize mu ngiro, ivyo rero bica bitera ikibazo gushika ubu. Icuka si ciza, ariko ibiganiro byarasubiriye gutumwako na Doha, Qatar, kuva ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi k'umunani. Rero ubu nta uramenya neza aho bageze, ariko nuko ibintu vyifashe. Um, ego sinzi ngira
Muri make ni ibyo ariko mwambarije muti twibaza yuko hari aho ibyo biganiro nicyo bizoshikako. Icyo twibaza ni uko eh, uravye ibihugu ibihugu bigerageza kunywanisha leta ya Kinshasa na Qatar ni Amerika na Qatar, bikaba ari ibihugu bikomeye cyane. Amerika ni igihugu cya mbere gikomeye ku isi. Qatar nayo naho ari agahugu gatonya gafise ni agahugu gatunze cyane. Eh, rero iyo eh, abagerageza kunywanisha ibihugu bibiri atari abantu, eh, kenshi baba ari abantu, abahuza aba ari abantu bazwi ariko badashyigikiwe cyane n'ibihugu bikomeye. Ariko iyo ari ibihugu bikomeye bi- biriko biragerageza kunywanisha impande zibiri zirwana, biraziremera cyane, bigashika igihe zishobora kwemera kuganira n'amasezerano y'amahoro, naho kenshi biba bitabyemera cyane, bitemera cyane birimwo, ariko biraremerwa. Rero birashoboka yuko eh, naho bikigoranye, naho bifata umwanya, hibonekeza amasezerano y'amahoro hagati y'umurwi M23 na guverinoma ya Kinshasa. Eh, Kuri mwebwe rero nka leta zunze ubumwe za Amerika na Qatar ntibashobora kuvuga nk'akarorero ko babivuyemwo, muravye ukuntu biriko biragenda, kuko turavye eh, nka Qatar iriko irashira imitahe myinshi mu Rwanda mbere no muri Congo. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo abatari bake barazi ko ziriko zirasinya amasezerano yo gucukura ubutare mu gihugu ca Congo, mbere zitegekanya yuko hashingwa n'amahinguriro mu Rwanda, mu ntumbero nyene y'ivyo biganiro. Amahinguriro amwe amwe azoba ajejwe gucukura ubutare nyene. Kuri mwebwe mubona ivyo bihugu vya rutura novuga nka leta zunze ubumwe za Amerika na Qatar, igihugu gitunze gifise ubutunzi bwinshi, mbega kuri mwebwe mubona badashobora kubivamwo ngo bahebe ivyo biganiro kugira ngo bumvikanishe izo mpande zishamiranye? Eh, Mu vyerekeye gutatura amatati, eh, burya intambwe ya mbere ikomeye niyo impande zibiri ziri mu Rwanda zemeye kuganira. Eh, Kuganira ntibisigura yuko intambara zihagarara. Eh, Ariko kubera inyungu nk'uko twabivuze z'ibihugu eh, biriko birageza kurondera amahoro muri Kongo no mu karere, birashoboka yuko eh, intego y'amahoro ishikirwa. Hari ikindi kintu rero aho bica byishura ku kibazo mumbajije, eh, ikintu gikomeye, ico kintu kiri twavuga yuko kijanye n'ibihe, eh, nuko ibihe turimwo hariho ihiganwa rikomeye mu bihugu rutura mw'isi, kugira igihugu cyose kirondera kuronka igice c'ubutunzi bw'ibihugu vya Afurika. Ni muri Afurika hari ubutunzi bwinshi mu vyerekeye amabuye y'agaciro, peteroli. Isi nziza iri, ushobora kurima, gutera hakamera atangorane. Muri Afurika hari amazi menshi, hashobora kuba amabaraje menshi n'ibindi byinshi cyane. Ikindi cya kane ni uko Afurika
ngira murabizi, irimwo abantu bagera miliyarde imwe na miliyoni amajana ane, iriko iraba kontina ya mbere irimwo abantu benshi, iriko iratera imbere cane. Ariko naho Aziya ikiri kontina irimwo benshi, ariko Afurika iriko iratera imbere cane. Kandi 60% y'abantu n'abantu bakiri bato bafite imyaka 18 gushika kuri 30. Rero ibihugu byose rutura birakeneye Afurika. Rero mu karere kacu tuvuze muri Kongo n'ibindi bihugu biri byegereye Kongo, hari amabuye y'agaciro akomeye akenewe na Amerika, akenewe na Qatar nk'uko wabivuze. Hariyo cuivre, hariyo coltan, hariyo cobalt, hariyo lithium. Ivyo byose ni ibintu bikenewe eh, mu muri development, mu iterambere ry'ivyo bihugu. Amahinguriro y'ivyo bihugu arabikeneye. Hariho hariho petrol, hariho nkuko nabibabwiye amazi menshi, hariho eh, barakeneye eh, isi bashobora kurimamwo ibintu byinshi. N'ivyo rero ni ukuvuga yuko uko ibintu byose bizogenda, naho ibiganiro byoteba, icyo twamenya ni uko Amerika na Qatar zitazosubira inyuma kuko zirakeneye izo richesse. Murakoze, ndumva ko mufise icyizere ko ibiganiro bishobora gushika ku nyishu. Mbega turavye ibihugu biri aho muri Kongo byo muri Afurika, bivuga ko bigiye guhiga abagwanyi, twovuga nk'uko natanguye mvuga ko hariyo ADF igwanya leta ya Uganda, FDLR igwanya leta y'u Rwanda, hamwe na Red Tabara igwanya leta y'u Burundi. Mbega mubona ayo mareta azokwemera kuvayo, ko bavuga bati twebwe hariyo abantu batugwanya, dukwiye kuja kuzibirira hariya nyene? Ikintu cya mbere nibaza kwibutsa ni uko atari vyiza gufatira mu kivunga kuko bavuga mu Kirundi eh, iyo migwi yose kuko iratandukanye cyane. Reka dutangurire kuri NDF. NDF ni umugwi w'abayisilamu ukaze, ufise ivyiyumviro vya Al-Qaeda, kandi wemeje ku mugaragaro yuko ukorana na leta Islamique. Ni umugwi w'iterabwoba urwanya leta ya Uganda, ariko wavyiyemeje. Muri ico gihe ntivyoroshe kuganira n'uwo mugwi. Uwo mugwi ucuba ni ukuwugwanya kuko ni utera ingorane mu karere kose, kandi nta muti, nturondera igihugu igihugu kirimwo eh, kirimwo amahoro kuri bose. Irondera gushiraho intwaro ya Islam, abandi bose ntibanezwe. Aho hari ikibazo gikomeye, kandi kenshi irica, irahohotera abantu kuko badafise ivyiyumviro bimwe cyangwa batabona kumwe ivya politike. Umugwi wa kabiri ni FDLR, nk'uko mubizi, washinzwe mu bihumbi bibiri n'abasirikare bari barakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. Umugwi rero ntiwahinduye ivyiyumviro gushika ubu. Intego yawo niyo kwitegura ngo isubire gufata ubutegetsi, ikore vya bindi amabi nyene ntangere yakozwe mu Rwanda. Naho nyene biragoye kuganira n'uwo mugwi. Ikiba gisigaye no kurwanya ni uko ahubwo ibihugu vya Afurika n'isi bahagarara bakagwanya imigwi nk'iyo.
kandi mu by'ukuri ibyo tumaze kubona ni uko abemeye gutaha mu Rwanda bakigwa bakigishwa kandi abatishe bakagira amahoro bagakingirwa kandi bakagira kazoza. Ibyo rero ni ibintu twavuga yuko ibihugu bikikije Kongo bishatse hamwe n'ibindi bihugu rutura mu isi birashobora kurwanya uwo mugwi, hanyuma ibyo byofasha cyane kubwira hagaruka amahoro mu karere. Hama ku byerekeye Leta Bara, Leta Bara ni umugwi washyizweho n'Abarundi kuva ukaba warashinzwe mu gihumbi kimwe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe. Ibyo bikaba byabaye umwaka umwe haheze amatora ibihumbi bibiri na cumi yibwe na CNDD-FDD. Abarundi bakavuga bati turavye ingene amatora yibwe, hanyuma tukabona abantu birirwa baranyuruzwa bicwa, tukabona ingene ubutunzi bw'igihugu bwibwa, ati tukabona n'ingene hari abantu bariko barategurwa muri Kongo kugira igisata kitemewe n'amategeko, ngaha bizohera nabi, bazava batwica. Bavuga bati reka dushireho umugwi eh, kugira n'ivyaba nkenerwa natwe tuze twivune iyi leta. Ariko uwo mugwi ntabwo wagumye ukura cane, waje gukura cane muri mirongo ibiri na cumi na ibihumbi bibiri na cumi na gatanu habayeho nyangwa rya Arusha, Nkurunziza yemeye kwitoza. Ico gihe rero nk'uko mubizi, amashirahamwe aharanira agateka zina muntu, imigambwe yose yaragerageje kuvyanka, ariko murazi ivyakurikiye, hari abishwe, abandi barafungwa. Ubu i Burundi hari abantu ibihumbi cumi na bitatu bafungiwe imvo za politike, hari igice c'umiliyoni c'abarundi bangajwe, hari benshi bahohotewe. Murazi igihugu aho kigeze. Burundi nico gihugu ca nyuma ca mbere mu bihugu bigowe cyane ku isi, kiri imbere ya Sudan, yo kiri inyuma ya Sudan du Sud, kiri inyuma ya Haiti. Ni ukuvuga ko igihugu kigeze habi cyane, tutavuze ibya peteroli n'ibindi. Urumva rero muri ico gihe, igihe muri igihe amasezerano yarushaho nyanzwe abarundi bagasohoka, harabaye makungu, East African Community yarasabye nk'uko mubizi, eh, eh, wahoze ari perezida wa Tanzania Mkapa kugerageza guhuza abarundi kugira baganire, batorere inyishu ikibazo bari bafise bidaciye mu bintu by'indwano. Ariko nk'uko mubizi, ivyo bintu ntivyashobotse. Mkapa yaratanze imihoho. Ico gihe yatanze imihoho yavuze ati jewe nabonye ko leta y'u Burundi atabushaka ifise bwo kurondera amahoro. Ikindi ca kabiri naco muribuka yuko habaye na Union Africaine yarashizeho umutumwa ariwe Kafondo, kugira nawe nyene agerageza kumwanisha abarundi, bagerageza gukemura amatati yabo bidaciye mu ngwano. Nawe nyene nkuko mubizi yaratanze imihoho, kandi Kafondo nawe nyene yarashigikiwe na ONU, dukuyemwo Union Africaine. Bisigura yuko abarundi bashitse ahantu ata yindi nyishu bagifise atarogerageza kwivuna iyo ntwaro. Nuko rero twokumva iyo leta bara. Ico mwomenya, kandi nibaza ko bikenewe hano ko abantu babimenya, abatwumviriza bose, nuko ivyo leta barisaba ni ivyo nyene Mkapa yasaba, ni ivyo nyene Kafondo yasaba, yuko hoba ibiganiro bidakumira kugira abarundi bashobore kuronka amahoro, ingwano zitabandanije.
ico leta barisaba mu bisanzwe usanga ari navyo amashyirahamwe aharanira agateka k'azina muntu canke imigambwe isaba. Mbega leta isaba tabara isaba iki? Ico isaba ca mbere ni uko eh, amasezerano ya Arusha yo kubahirizwa. Ica kabiri isaba umutekano ku barundi bose. Ica gatatu isaba ni ukurwanya amacakubiri yava hose yaba y'amoko cyangwa y'intara n'ibindi. Icya kane isaba ubutungane bwigenga. Icya gatanu isaba amatora atibwa kandi adakumira. Icya gatandatu ni ukurwanya ruswa. Ic'indwi ivuga iti dushireho umugwi ugerageza kugira enquete gucukumbura kugira tumenye abarundi bishwe n'abanyurujwe, ababishe n'ababanyurujwe, kandi dushaka kugandarira abantu bose bishwe. Hanyuma ikavuga ko ikeneye kwigisha ubuntu, kurwanya ubukene, kandi ikavuga yuko ikintu ca mbere gikomeye iriko irasaba ni uko imbohe za politike aho birya bihumbi 13 zofungurwa. Ivyo byose bibiravye usanga ari ivyo nyene yaba amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu canke imigambwe isaba. Bisigura yuko mu gihe hoba hari ishaka eh, ibihugu byo mu karere cyangwa Union Africaine cyangwa ONU irondera amahoro mu karere mu by'ukuri eh, icyo yokora ni ukugerageza kugondoza leta y'u Burundi kuyiremera kugira yemera ibiganiro bidakumira. Iki rero nico gituma nibaza yuko iyo turiko turavuga ibintu by'amahoro ko bikenewe yuko ababirimwo bagerageza gucukumbura kugira bamenye neza ibyo bariko baravuga, ntibavuge gusa ngo hari imigwi ngo yaba ngo iva mu mahanga ngo iri muri Kongo, bagerageza bumve ikibitera. Igitera intambara muri Kongo niho nyangwa y'amasezerano ya Arusha yatumye haba akajagari, hakaba n'ingwano n'abagwanya leta bakaba muri Kongo. Mu gihe habaye ibiganiro, ibyo byose bice bihagarara kuko abarundi impunzi zirataha, ibihumbi biri i Rwanda, ibihumbi biri muri Kongo, ibihumbi biri muri Tanzania, biri muri Uganda barataha, n'abarwanya leta y'u Burundi barataha. Ndabumvirije rero kuri mwebwe kuko muri ayo masezerano ariko arasinywa hagati y'izo mpande ziri mu matati muri Kongo, iyo migwi y'abanyamahanga harimo iyo Red Tabara bavuga ko itegerezwa gushira ibigwanisho hasi igataha mu bihugu vyayo. Mbega mwebwe mubona rero ko ivyo bidashoboka? Eh, havugwa byinshi ariko sindamenya neza mu by'ukuri eh, ingene bashaka yuko ibyokorwa, kuko hari igihe babajije leta bara ko yotaha irababwira ati nta kibazo dushaka gutaha kuko dushaka ibiganiro, ati bidakumira, ati kandi dushaka ko byobamwo bose, yaba abari muri opposition politique, yaba abari mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Ibyo bikozwe gutyo nta kibazo. Ikibazo c'u Burundi ni politike. Mu gihe habaye eh, ishaka, mu gihe ibihugu byemeye kugerageza gutorera inyishu ikibazo c'u Burundi biciye mu biganiro, nta kibazo leta bara yo bijamwo kandi haboneka amahoro arama mu Burundi. Turavye ibimaze gushikwako muri kino gihe ivyo biganiro byose, mwagarutse no ku biganiro biheruka gutangura muri Afurika y'Epfo, bitumweko na Thabo Mbeki Foundation. Mbega muravye ivyo byose mwebwe mubona ibishobora gushika muri kino gihe
mu bijyanye n'ayo matati atuma akarere k'ibiyaga binini katagira amahoro. Mbega ibyo twokwita nka senariyo, mubona ibyoshika, ibishobora gushika ari ibihe? ibishobora gushika ni uko eh, impande nka zibiri ziriko zirarwana nka za ya M23 na leta ya Kongo zidadanya zikaremera abahuza, hanyuma nabo bakaruha bakabikuramwo akarenge. Muri ico gihe indwano zirabandanya, hanyuma bigashikaho ari uruhande rumwe rutsinda, cyangwa izo ngwano zikamara ibihe birebire gushikaho abazirwana bemera kuganira, noneho babahuza bari barashizwe iruhande barakuyemo akarenge bakagaruka, ibintu byarahindutse. Iyo ni senariyo ya mbere. Senariyo ya kabiri ni uko eh, naho hakiri ingorane, izo ngorane uko ibihe bigenda bitera imbere zikemurwa n'abahuza, hanyuma bakavuga bati kugira turonke amahoro arama mu karere, ati reka twumvikane neza ingene haba ibiganiro nyine, amasezerano arama muri Kongo hagati ya M23 na, na leta hamwe na opozisiyo yindi irimwo opozisiyo itafashe ibirwanisho, hanyuma bagatora umuti wo gushyiraho icyo bita guverinoma y'imfatakibanza, hanyuma bagaca bajya mu matora. Ibyo nyine bakabikora gutyo i Burundi, kuko amahoro baba barondera ashobora kuboneka Uburundi buri muri izo ngorane, kuko twibuke yuko Uburundi bwarungitse abasirikare muri Kongo bwa mbere, babarungitse kugira bagende kurwanya leta bara, hanyuma babongereje kurwanya M23. Bisigura yuko kugira eh, ikibazo cy'Uburundi gikemuwe, abasirikare b'Uburundi barava muri Kongo, hanyuma n'i Burundi habaye ibiganiro, duca tuja muri iyo senariyo nyene ya Kongo yuko haca haja guverinoma ya transition, hanyuma abantu bagaca baraba yuko haba amatora adakumira kandi atibwa. Iyo rero yoba ariyo senariyo nziza. Hanyuma imigwi igira iterabwoba nka 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 ADF, nka FDLR, kuko ibihugu byo mu karere byumvise yuko amahoro arama akenewe kuri twese, ko ariyo ko aricyo kintu cyoteza imbere ibihugu byacu n'abanyagihugu bacu, bikumvikana bikarwanya iyo migwi gushika biyitsinde. Ibyo navyo nyine birashoboka, ariko gushika ubu reka tubandanye dukurikirana turamenya neza uko ibintu bizogenda. Muravuze ibishobora gushika, turiko tugana ku mpera z'iki kiganiro. Mbega iyo eh, nk'ubu bo basaba intererano kavuga bati mwebwe mubona hoba iki kugira ngo amahoro arama aboneke mu karere k'ibiyaga binini, kuko muravuze ibishobora gushika, ariko nk'intererano kugira ngo amahoro arama aboneke mu karere yoba iyahe? Okay, ikintu ca mbere nibaza nkenerwa, iyo abantu bavuga amahoro ntibaba bumva bimwe. Hari, reka tuvuge ibintu nka bitatu iyo abantu bariko baravuga amahoro. Eh, hari amahoro ya mbere usanga ni igihugu bavuga bati dufise amahoro, ariko hari intwaro ikoresha igikenye, ugasanga nta ntambara ihari, ariko abantu yuzuye abashomeri ico gihugu, ugasanga ruswa irakomeye,
ugasanga abantu babayeho nabo eh, benshi batarenza imyaka 55, kandi mu bihugu biteye imbere abantu bageze ubu ku myaka 90 kenshi. Ugasanga abo bakavuga yuko hari amahoro kuko atantambara ihari, ariko abicwa n'inzara n'ubukene ari ibihumbi n'ibihumbi. Si ayo mahoro ngira namwe murumva yuko ayo mahoro atari amahoro y'ukuri, ni amahoro asa n'ingwano. Nicyo bita la paix des dictateurs, donc amahoro y'abantu bakoresha igikenye y'abadictateurs. Iya kabiri, amahoro ya kabiri ni abantu bagwanye, batanye mu mitwe, biramaze igihe, hanyuma haje abahuza barabaremereye, barumvikanye, ariko bumvikanye kugabura ubutunzi bw'igihugu ari bake. Hanyuma habaye icyo bita la paix des braves, hejuru basinye amasezerano baragabuye ubwo butunzi bw'igihugu, ariko abanyagihugu bagumye muri bya bindi, bagumye muri za nyakatsi, bagumye muri ntibavugwa, abana benshi ntibaje mu mashuri, inzara ni yose, ubushomeri bwose, ariko ya ngwano yahavuye, hari agahengwe, ariko pauvreté, ubukene ni bwa bundi nyene buzura inzara nk'uko bivuga mu Kirundi. Amahoro rero tuvuga arama, ni uko no kuva mu gihugu abatwara bashira imbere umutekano kuri bose, ata muntu, inzego z'umutekano zitwararika abanyagihugu, zikorera abanyagihugu, umuntu ashaka gutembera aho ashaka hose atakwikanga, atuje. Hakaba mu byerekeye ni ukuvuga aho haba hari sekirite bita fizike, afite umutekano mu buzima bwiwe. Hakaba n'icyo bita sekirite ekonomike, kuvuga yuko umuntu wese, umunyagihugu wese afite imubeshaho, atanzara mu gihugu, abatwara bita ku rutare kugira abantu bose baronka akazi, abana bagiye mu mashuri meza, abantu bavugwe. Ibyo byose iyo bikorwa rero haba hari icyo twakwita sekirite ekonomike. Hagaca haza icyo twakwita na la liberté, kuvuga kwisha no kwizana kw'abantu, bagasha kwitorera ababatwara atawubakoma. Ariko abo nabo iyo bagiye gutoranaho, bakaganira, bakabanza kumva icyo bita porogaramu, imigambi y'abaje kubaraba, bagatora imigambi myiza, ntibashire imbere iby'amoko, iby'intara, hama ngo bavuge yuko iyo ari demokarasi. Ivyo rero nivyo turondera mu karere, bisigura yuko ayo mahoro arama mu karere azoza kuko mu gihe hari leadership, abantu bashira imbere ineza ya bose, bita ku rutare kugira haba impinduka, ariko impinduka ituma haba izo sekirite, haba sekirite physique, economique, ni ukuvuga umutekano, hakaba n'abantu bakaronka ibibabeshaho, hakaba no kwica no kwizana. Mu gihe hari iyo leadership byose birashoboka. Rero nkibaza yuko mu by'ukuri ariyo tubwiza kubandanya, abanyafurika babwiza kubandanya bakorera kuri ibyo bintu bitatu, kuko Afurika yacu niyo kontina itunze cyane ku isi, ariko niho usanga abantu bagowe cyane, ibintu bitari bizima, si mu nyungu y'umuntu n'umwe. Kuko reka mu guhereza nsubire ku bya Kongo n'ibibera mu bihugu byacu, uravye Kongo ni igihugu gitunze cyane, ushobora gusanga ari cyo gihugu ku byerekeye amabuye y'agaciro, ku byerekeye isi nziza, gishobora kuba n'icya mbere mu isi gitunze kurusha ibindi byose. Ni igihugu kininiya cyane kuko kingana nka Europa, tukuyemo Uburusiya n'ibindi bihugu nka bibiri. Ariko icyo gihugu uravye abantu bakirimwo, ugasanga ari abantu bagera imiliyoni 100 n'amajana 2 cyangwa amajana 3 ngene birengaho. Bisigura yuko ari igihugu kitarimwo abantu,
igihugu kirimo abantu bakenya cyane. Ntibyumvikana rero yuko icyo gihugu ushobora gusanga intambara zihari baza kurwanya agace k'abakongomani bavuga yuko atari abakongomani. Si ibyo babwiza gukora. Ibyo babwiza gukora ahubwo bafise leadership nziza, bokenera n'abandi benshi baza. Ni ibintu bitumvikana kubona n'abantu babaye mu bindi bihugu nk'ibya Buraya bafise ubwenegihugu bw'ibyo bihugu kandi atari aho bavukiye, bakaza kureba bene wabo bakavuga yuko atari abakongomani, kandi ariho bari n'imbere yo kwaba colonization. Ni ibintu bibabaje cyane kandi birashika, si muri Congo gusa, hari n'ibindi bihugu bya Afurika bishika, hari no mu bindi bihugu bya Buraya hariho ibyo bita imigambwe igerageza gushyira ibyo bintu imbere. Ibyo bintu rero ni ni ibintu bikwega akarambaraye, ni ibintu bisubiza inyuma ibihugu, ni ibintu bitera ingwano n'ubukene, ni ibintu tudakeneye muri Afurika yacu. Rero ni ibyo, kurondera amahoro arama no gushyira imbere, haba i Burundi haba muri Congo, ibyo bita iyo sécurité physique, économique na la liberté. Umutekano kuri bose, eh, ibikenewe kugira abantu bashobore kubaho neza, hanyuma no kwishyira no kwizana. Murakoze cyane Nestor Bidadanure, nibutse ko uri umuhinga mu bijyanye no gutatura amatati. Mwakoze cyane kwitaba ikiganiro ayagezweho cy'itororokanizo ry'amakuru Romanda. Ndagushimiye cyane Emile, ukomere cyane, turi kumwe. Namwe banywanyi b'itororokanizo ry'amakuru Romanda, aha niho ikiganiro ayagezweho kigarukiye, naho ku rindi sango mu kindi kiganiro nk'iki.